Uhoraho aratubwira ati akarorero ka Yesu mwene Mariya ni nk'akarorero ka Adamu, kubera Adamu Imana yamuremye mu bwondo cyangwa mu mukungugu, kuko ubwondo ntibuza kuba ubwondo atari umukungugu ubanje kuvangana n'amazi bikitwa ubwondo. Baza kumwita Bikra, ijambo ry'Icyarabu Bikra Mariya, baza kuzana mwiri jambo Bikra Mariya kuko na kare niko yarari n'utagira kanenge atari bwahore n'icitwa umukobwa n'icitwa umuhungu. Yesu rero aza kuboneka kuyo mwigeme Mariyamu ariwe bise Bikra Mariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dushimiye Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala, wewe yaremye amajuru akarema n'isi, ni wakwiye gushimagizwa. Tutibagiye gusabira amahoro imihezagiro bihundagazwe kubasozereye intumwa n'abahanuzi, nawe sundi ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nitwo kwibagira n'abasangira ngendo biwe, abo mu rugiwe, eka n'abajye bose bazogerageza guhonyoza ikirenge aho yagihonyoje mu gukurikiza imico n'imigenzo vyamuranze, dusaba Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala ko yodushira muri abo, Allahumma amina. Bavandimwe muri ko murankurikirana kuri TV Dawa TV Burundi, nipfuje uno munsi kubashikiriza ikiganiro maze iminsi nkorera ubushakashatsi kijanye n'ubuzima bwa Yesu, bivanye nuko Yesu afise uruhara runini cyane mu myemerere y'abantu benshi cyane ngaha ku isi. Ati rero ni kubera iki ubuzima bwa Yesu ngaha kuri nosi bwafashe ikibanza kinini mu myemerere y'abantu. Ari nayo mpamvu twakoze ibishoboka vyose kugira ngo dushire ku mugaragaro ubuzima bwiwe, kugira ngo abantu bashobora guhinduka mu myemerere bahinduke, hama abafisemo inyungu nabo babandanye barondera izo nyungu zabo. Impamvu ya mbere ni iyi: nahisemo ubuzima bwa Yesu. Yesu abantu benshi cyane cyane kuri nosi bamufashe nk'Imana muri rusangi canke Uhoraho. Mugabe iyo turiko turavuga Uhoraho biravuga ngo nuwamyeho, ariho, azokwamaho. Cansanga rero bitandukanye n'ubu buzima bwiwe, kuko hari kiringo atarahari n'ikindi kiringo kandi azoba adahari, hakabaho n'ikiringo rero yabayeho ngaha ku isi. Impamvu ni ikurikira: twisunze ivyandiko, ntituza gukoresha amajambo y'umunwa, tuza gukoresha ivyandiko biza kuboneka mw'ibitabo biyoboye iyi myemerere y'abantu. Tugiye mu gitabo ceranda Qur'ani, ikigabane ca 3 aya ya 59. Uhoraho aratubwira ati akarorero ka Yesu mwene Mariya ni nk'akarorero ka Adamu, kubera Adamu Imana yamuremye mu bwondo cyangwa mu mukungugu, kuko ubwondo ntibuza kuba ubwondo atari umukungugu ubanje kuvangana n'amazi bikitwa ubwondo. Ati uyu rero Imana yaravuze ngo nabeho nawe abaho. Bivuze ngo yivuze ngo umuntu nabeho, hari ikiringa batabayeho. N'akarorero ka Yesu nico kimwe n'aka ka Adamu. Imana yaravuze ngo baho, hama Yesu abaho. Iyo ruvuze ngo baho cyangwa Imana ivuze ngo nabeho agaca baho, bisigura ko hari kiringo atabayeho. Ari nayo mpamvu nisunga cyane gukoresha iyi nsobanuro yo gukoresha Uhoraho mu kuvuga Uhoraho. Uhoraho rero abakristo Yesu bamufashe nk'Uhoraho, kandi mu gihe twumvise yuko Imana yavuze ngo baho akabaho. Imana niyo yavuze ngo baho arabaho, ariko hari gihe atarahari. Ubu Yesu rero yabaye ngaha ku isi biciye ku mwigeme Mariya cyangwa se Mariyamu,
uretse ko bagiye gushira ko irindi jambo bisobanura cyangwa se isugi vierge mu Kifaransa, vierge baza kumwita bikra, ijambo ry'icyarabu bikra Mariya, baza kuzana mwiri jambo bikra Mariya kuko na kare niko yarari n'utagira kanenge atari bwahore n'icitwa umukobwa n'icitwa umuhungu. Yesu rero aza kuboneka kuyo mwigeme Mariyamu ariwe bise bikra Mariya. Imana iravuga ati baho munda kwa Mariya, arabaho. Ubu Yesu rero amaze kuvuka kwa Mariya munda kwa Mariya, nkuko twabibonye Imana yavuze ati baho, hama abaho munda kwa Mariya, aramwibungenga amezi 9 nkayo abandi bana baza bibungengwa cyangwa abandi bavyeyi baza bibungenga amezi 9. Turaza kubisoma mu gitabo ca Bibiliya twisunze ikigabane ca Luka igice ca mbere, reka duce duhera ku murongo wa 26. Rimwe 26 Luka inyandikira gira iti kandi mu kwezi kwa 6 umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawudi, izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yesu twumvise ko umumarayika ariho yaje ku muri Bikira Mariya cyangwa Mariya, aramubwira ari mu kwezi kwa 6 ati ugiriwe ubuntu n'Imana, uzosaminda uvyara umuhungu kandi umwite Yesu. Nkaca nibaza rero kuri bajya abantu bakunda kuvuga ngo Yesu nuguhoraho, yoba yarahozeho ku buryo ahoraho imbere ya mama wiwe? Ni kibazo nkunda kwibaza. Yoba yarahozeho imbere ya mama wiwe? Sinivyo gusa, twihuse tukaja ku murongo wa 39 havuga ngo muri iyo minsi Mariya arikora agenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya, yinjira mu nzu kwa Zakariya. Maze yinjiye mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabete. We Elizabete yari mwene wabo. Elizabete yari yarongowe kwa Zakariya. Maze ngo Elizabete yumvise indamukanyo ya Mariya, Elizabete cyazuzwa mpwemu yera, indici kinagira muri we. Iyi nda rero ya Mariya, iyi nda ya Mariya ni kuvuga bari nk'abana babiri bahuye. Elizabete nawe yari afise inda na Mariya afise inda. Ngo Elizabete acavuga n'ijwi rirenga ati Mariya mu bagore urahiriwe, ngo n'imbuto yo munda yawe. Iyo umuntu ari urubuto munda kwa nyina ntabaraba umuntu, ngo n'imbuto yo munda yawe irahiriwe. None uyu muntu Yesu abantu no musi ngaha kwisi bariko barizera nk'uhoraho, yabaye urubuto munda kwa nyina, turashobora kumwita uhoraho kuko ataraza kwisi ari urubuto ntiyari bwabe uhoraho. Apana, ntiyari bwabe ntiyo kwitwa uhoraho kuko ntiyari bwabe umuntu. Kandi tuvuze uhoraho nashobora kuba umuntu kuko hari kiringa bariho n'ikindi kiringo azoba atariho, uburi nashobora kwitwa uhoraho. Abantu benshi bashobora guca bibaza ati none Yesu woba wamufashe nk'umuntu? Ego n'umuntu koko, ahubwo yaratoranijwe n'Imana kuko Imana mu gutuma intumwa zayo yazitoranya mu bantu. Igituma yazitoranya mu bantu naho ndaza gutanga akarorero. Abantu barabavugishwa n'Imana. Ugiye gusoma igitabo cy'ivyo ku ngoma ya 2 muri Bibiliya kigabane ca 20 tukaja duhera ku murongo wa 20 nyene, inyandiko itubwira ngo bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati ni mu ntega amatwi yemwe Bayuda namwe babi Yerusalemu, mwizere uhoraho. Cyo gituma nakoresheje cyane iri jambo uhoraho. Bantu muri ko murankurikirana kuri Dawa TV Burundi, ndashaka mwumve iri jambo mwizere uhoraho. Niyo mpamvu nagerageje gukora ubushakashatsi cyane kuri Yesu bivanye n'imyizerere y'abantu. Mwizere uhoraho kugira ngo mubone gushikama. Muke mwizera n'abavugishwa nawe. Abavugishwa n'uhoraho bari abantu Imana yabatoranya mu bantu kugira ngo mubone gutsinda. Nkaca ntangazwa rero n'umuntu no munsi yizera Yesu akamufata nk'uhoraho, kandi inyandiko zitubwira ngo tubanze twizere uhoraho tubone gushikama, duce twizera n'abavugishwa nawe bavugishijwe n'uhoraho.
Yesu rero igituma avuga ati yari umuntu avugishwa n'Imana, ndashaka nisunge icandiko kiza kuboneka kubagendanye na Yesu twumva uko bamuvuga. Abo nabo tuza kwisunga igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa ikigabane cya kabiri cyo tugenda ku murongo wa 22. Abantu muri ko murakurikirana Dawa TV Burundi, iki kintu mucumvirize neza, kuko ivyo tuvuga kuri Yesu nivyo dusanga mu gitabo, muri ibitabo nyene biyoboye imyizerere y'abantu. Inyandiko itubwira ati yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwumva y'amajambo Yesu umunyanazareti. Kwanza uhoraho ntashobora kuba umunyanazareti kuko inazareti ni kwisi, ariko rero bagendanye na Yesu bakamumenya, bakamenya ubuzima bwiwe. Rero mpamvu nanjye no munsi nisunze ubuzima bwiwe, bavuze ati Yesu umunyanazareti, umuntu. Urumva iyo tugeze kwa kantu ngo umuntu, kandi amajambo avuzwe n'abagendanye nawe, amajambo dusanze muri Bibiliya ntidushobora kuyapinga. Abagendanye nawe ni kuvuga nibo bariko baramuvuga, babandi bo mu ntara yiwabo, kuko ngo yavukiye i Nazareti, w'i Nazareti, umuntu. Ni kuvuga amaze kuba umuntu ntiyitwa uhoraho, hari kiringa atariho, hariho n'ikiringo yabayeho, n'ikiringa azoba atariho. Umuntu Imana yashimagirishije, ni ukuvuga hari uwamushimagirishije, uwo nawe si umuntu, ni uhoraho, yamyeho, ariho, azokwamaho. Yashimagirishije ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza ivyo uhoraho yamukoresheje. Urumva yakoreshejwe n'uhoraho, nivyo uhoraho yamukoresheje. Ngo nkuko mwebwe mubizi ubwanyu, ariko hari abantu no munsi batabizi yuko Yesu yakoreshejwe ibitangaza n'uhoraho, ari nacyo cyagiye gutuma abantu benshi baza kumwita uhoraho, ngo ni impamvu y'ibitangaro. Pana ibitangaro abavugishwa n'Imana babikoze babaye benshi cyane. Ndatanga bumwe mu burorero bw'abavugishwa n'Imana bakoze ibitangaro, kandi wanashaka na Yesu atokora, kuko intumwa yose cyangwa se umuvugishwa wese mu kiringo ciwe yahabwa gukora ibitangaro bitandukanye n'ivyo wundi yakoze. Reka ntanga karore ku muvugishwa n'Imana Mose, Imana imuha amahoro n'imihezagiro. Uwo muvugishwa n'Imana Mose yajabuye abanya-Israeli, abajabura inyanja itukura, ikiyaga gitukura. Uyu Mose yafashe inkoni yitwaza ihinduka inzoka. Ibi ni bitangaro vyariko birakoreka imbere ya Farawo n'igisirikare ciwe. Bivuze ngo abakoze ibitangaro babaye benshi cyane. Tugiye kumuvugishwa n'Imana, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, unawe n'umuvugishwa n'Imana yaje inyuma ya Yesu, nawe yakoze ibitangaro byinshi cyane, gushika naho tuza gusanga mu bitangaro yakoze ari bitangaro birenga 1000. Mu gihe cy'intambara bitiriye Uhud, n'intambara bitiriye Hudaybiya, ghazwatul Hudaybiya. Iyi ghazwatul Hudaybiya wewe barashikiwe n'ivyago vyo kugira inyota, barabura amazi. Iyi ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu aza kuba afisa gakombe yagendanamwe amazi yo gukaraba agira kuri sengesho. Abasuhaba biwe abagendanyi biwe bari kumwe ku rugamba barakubitwa n'inyota, inyota irabafata. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama arabatuma karabahamagara, bose baraza hari, acafata intoke ziwe akoza muri kagakombe karimwe amazi, araduza intoke guca, intoke ziwe zihinduka amarobine. Abantu 1500 baranywa, barongera baratawadha, barakaraba, bose baranywa kabisa, inyota irahera no gukaraba barakaraba. Iki ni gitangaro Yesu atakoze, iki ni gitangaro Mose atakoze, iki ni gitangaro kitakozwe n'izindi ntumwa zose. Bivuze ngo rero gukora ibitangaro kw'intumwa z'Imana ni kwari gutuma abantu baza gufata Yesu bakamugira uhoraho. Apana, ivuka giwe najya abantu bararifatira ko cyane, bigatuma Yesu baza kumuha agaciro karengeye k'Imana yamuhaye. Twebwe mu myemerere ya Kisilamu ntabwo dusuzugura Yesu, nta nubwo tumufata nk'umuntu mutoyi, ahubwo turamufata nk'umuntu Imana yahaye icubahiro, imutera iteka, imugira intumwa y'Imana. Akarorero mu gitabo cy'Aranda Quran, Imana ivuga, iraza ibwira Mariya ati ewe Mariya urahawe inkuru nziza y'ijambo rivuye kuhoraho,
ryo kukubwira ati uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu Mesiya mwene Mariya, ngo kandi azogira icyubahiro ngaha ku isi no mu buzima budahera. Bitandukanye n'inyandiko zimwe zimwe za Bibiliya uza gusanga ziriko zirakura kwa gaciro Yesu, zimutitura agaciro, zimwambura icyubahiro Imana yamuhaye. Mu bitangaro Yesu yahawe gukora vyari gutuma abantu cyane bamwita Imana, ni igitangaro kiboneka ngaha nyene muri Qur'ani, aho batubwira yuko Yesu Imana yamuvugishije ari uruyoya bivanye nuko abayahudi bari baje gufata Mariya ngo bamutera amabuye yuko yoba yatwaye inda y'ubumaka cyangwa y'ubusambanyi. Imana ikikora igitangaro cyo kuvugisha Yesu ari uruyoya, wenyene baje kubaza Mariya, Mariya atunga urutoke umwana aravuga ari uruhinja. Iki ni igitangaro kitaboneka muri Bibiliya. Uno musi abakristo bakirose muri Bibiliya boza noneho agaciro boha Yesu, sinzi ko bomuha agaciro karengeye no guhoraho nkuko babirirwa barabivuga. Ibi rero twebwe abayisilamu biza kuduha ikigwa cyuko hari abantu bazimiye. Akarorero muri Qur'an ikigabane cyitiriwe ukwicuza surati Tauba, ugiye gusoma aya 30, Mwenyezi Mungu avuga muri Qur'an ngo waqalatil yaudu Uzairu ibnullah, ngo abayahudi baravuze ngo Uzairu ni umwana w'Imana. Ngo n'abakristo nabo baravuga ngo Mesiya nawe ngo ni umwana w'Imana. Ngo ariko iyi ni imvugo y'abahakanyi iva mu kanwa kabo, nuko vyagenze. Ubwo rero hari abantu iyo baza kumenya ko Yesu yavuze ari uruyoya, naho bari kumuha agaciro ko kuba ikindi kintu, mugabo sinumva ikindi cyari kurengera uhoraho. Ibi rero twebwe abayisilamu tumuzi Yesu ku burebure. Ugiye ku murongo rero muri Qur'an kigabane ca 3 murongo wa 49, Imana imugira intumwa kuri bene Israeli, bihuye n'umurongo uboneka muri Mateo 15 murongo wa 24, ati Yesu avuga ngo sinatumwe kubanda atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Israeli. Kuri ubwo rero abavandimwe bacu tudasangiye ukwemera nabo dusangiye ukwemera, muri ko murakurikirana ino Dawa TV Burundi, sinshatse kubarambira, nshatse kugarukiriza ngaha gusa kuri gatoyi. Tuzobandanya hanyuma mubandanye gusa mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizoza biracanga kuri Dawa TV Burundi, muze mubandanye muzamura bikurikirana. Tuzobandanya tubageza ko vyinshi cyane bijanye n'ubuzima bwa Yesu, ukuntu abantu bagiye bamufata bitandukanye, kandi mugihe dusanzwe tuzi yuko nawe ari umuntu wa bilahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.